umviriza tukavanga utabitubariye ntituzoza oya tukavanga utabitubwiye ntituzoza Pare n'uwo nyene yambaye costume pare Amete Rwanda rwameze ndotere umwanya n'amafaranga musine yaso hazorongora musine yacu ntazotera n'intawe uwo ntaca amazi none ukamura ngo musine yacu agadada karuguru iwacu kazikinira nesi yani kazikinira ego ni yani oya ni yani oya basi ni orje basi ni penalty si yani ni penalty oya amede kandi ukavanga utabivuze musubira kudukoranya bizokugora uravuze uyu mujambo amena bon ubisanzwe twarose akaye kuganira isanzuye nyine urabiza abastari aho bari abantu babakiri basinema bakunda gutera amabrag ari n'ubundi turaza kubibandanya mu nyuma ariko twagira ngo banze tumenye nyine byatuzanye ngaha tunganye hanyuma mu nyuma dushobore kuryoherwa ibyo rero ikintu ca mbere twebwe nk'abantu b'abakirisu bagira ngo dusabe umukozi w'Imana Sabas adufashe mu gusenga kugira ngo aha hantu turi ibintu byose bize kugenda neza byatuzanye ngaha nyine Imana izi kubana natwe kugeza tuvuye ngaha hanyuma ibindi bica bibandanya asengere n'ibi binyobwa tugiye kunwa nuko cyamo n'ijya Imana shimwe ko byokundira yo haguruka asenga sura cyakona nyakubahwa data twese ubyagiye ahera mu ijuru data ugira neza data se umwami wacu Yesu Kristo Mana y'urukundo Mana y'imbabazi Mana ugira neza turagushimira tubaye icubahiro kuri no mugoroba turakengurutse ubuntu imbabazi zawe turakengurutse rwa rukundo wakunze umwana w'umuntu rwatumye utanga umwana wawe ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira turakengurutse ubwo buntu turakengurutse izo mbabazi zawe turanagushimiye yuko wazigamye imiryango yacu ukazigama n'umuryango wa film warakoze kutugira neza kandi turagushimiye n'ingene udushoboje guhurira hano kuri no mugoroba tuvuze ngo ni wakirishimwe ni wakiricubahiro kuko urabikwiriye n'ibyawe uhoraho mwiza rero turaciye bugufi dusabye kugira ngo ibikorwa byose dukorera hano hantu amajambo aza kuhavugirwa mwami Imana tube dutwikiriwe n'ingabo zawe tube twikirijwe amaraso ya Yesu Kristo dutwikirijwe ubuntu bwawe bana natwe utugire neza reka mwami utugire neza ubane natwe muri uno mwanya turakwihaye kandi turakwiyeguriye kugira ngo ufate control buri kimwe cyose icyo twanse ni ikintu cyose kitakuva ko mu izina rya Yesu Kristo dusabye ubwiza bwawe bane natwe mu mwanya tugiye kumara hano n'amajambo tuza kuganira ndetse mwami Imana kuno gusangira ino agape mwami itubere source itwubaka itugeza ku mugambi wawe muri zino mpano canke kino gikorwa duhamagariyemwo ca filme Mana ngo bane natwe tugire neza umwanya tugiye kumara hano tubonemo ikiganza cawe uzobukoze hezagira n'ikinyobwa kiri imbere yacu ugihumanure uhezagire amajambo agiye kuvugwa ikintu kimwe cyose mwami kiza gukoreka yose bigende neza kubwo ubushobozi n'ubwiza bwawe bana natwe tugire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo dusabye gutyo mugushima no kwizera amen ke gira umuntu yotora icanwa ngabanda tukana bona biri hagati Yesu abari hagati tukaho giye zana yoranje ngaho uyu amazi uri muboneka muhamagara amapito amapipa ari hagasawa nzana vitara Wifana nka jembo jema yo oranje
miyoji. Ina muntu ubiza byo bitanu. Nibaza ikireza hajya basi none rero ko mutakunda ko barayizana rero Eu amanga mwika ko umuntu irasunze waranje ijira ryose yes amen yes nayitumye ibijiro mbari Bari kure nuko. kubera umengo Magara yacu wayafise amagara ni afise ntari ngaha amagara yacu nukuri azi mwabugingo twese bafite amagara uzafise amagara yarapfuye yazanye ibyo bindi bashaka n'amagara ni amagara nacu n'ubuzima wari wicutse amagara n'amagara amazi aseseka ntibayo aho hantu harimo ibintu byo kurwana abo babirabo ubonye bagize ibyo none ayo mazu ye nayo iwawe urafise uburenganzira bwo kuba amazi yirukana mbona ute wewe kandi abagabo barahindura abagore kwega cyanyirukana cyane cyane kukwirukana wewe Tasha najewe kumiruhana nakomeza umutima niho sha muri timu yawe oya yiruka Amerika yinjira nk'aka kanya wabonye reba abantu batuma ahubwo mimi ivansuye kumubona wana mutumye turambwira abahanye nsuye kumubona zoyagize ibide rega je ndandagira wibide amedo karaba nabi batoyi bawe twese bagusudugura tuguha ibiti niki nambaye ni umusuzuguzi n'ikabutura kandi ko je nagura deshi nambaye ni ikabutura basanze ari ibintu by'agaciro uravye nk'iyo shapo ya giheko agaciro ifise muri twe ese shapo mwana igitambara ibintu harimo ububandi umugabo afunga igitambara yambaye mu mutwe papier mouchoir sinamenyera mu bantu nafise umushatsi ariko ugira ko ni sawa ku kaji utari umunyamerika biramenyera nka kurongora aka kantu nambaye mu mutwe n'akanyamerika yego yabaye aka kantu nambaye mu mutwe n'akanyamerika na banki yambaye abagabo bambaye bagi ngaha ni baki ndemeye ko noraski nawe nyene bayimushize aha n'abagabo bake bambaye bagi nawe yambaye abagabo bato oya yaramurera oya urati ko cyawe uzeya oya yarandiye cyane afite nita basi weye ubanza murumpe ntare yarongoye bamwita runyuzi ama uyaca mufata neza arabyibuha yego sha gukwirwamwo basa ko yagira ingorane ndani wawe wowe gusumba iko
Diko oyo musumbya gute wowe uteruye umwe nawe ateruye batatu uwo musumbya gute oya nagenda yongera na giti na faro ubundi original nijya basengeye kuvuga na jenari none cyane gize mariage wewe rero impamvu birumvikana wewe uwayigushizemwo ubu ari ajyanwa wayimushize ko bazi indani oya ore indani wayimwambitse ari gupagasa rero nagaruka akaguhereza ibitobezo abanzi muri 2020 ibitobezo nubara bitanga abanzi muri 2020 Kama ntirakurenga umunsi yakwenze byave Shema urayamba oya bashaka kuresha barimwe amayinyu oya je barayinyivye muri 2015 kandi original ijya basengeye none cyo nambara izo nguze mu isoko batasengeye none pastor yarapfuye pastor cyo kirayisengeye oya vrema Sabas iyo nyine sisa uyikura ambaye kutoki yume machana sisa uyikura ni hafi muri ubonye ni dolari jana oya sisa nayo turi nkebwa ni tena Sabas gusa turi nkebwa aha mwaga bose bari ngaho wewe bayambitse ngaho je mukuresha bari wewe nimwe ndabamara yayishizana arumiwe na je sinataho mitoma yo gukoresha harimo kunyemerera kutogurisha ntabwo amajana n'ugenda nambaye kutoka ndakurahiye cyane munyamwanga kandi atirituma situma mubana rero basi tuma mubana ariko ako nagateka oya hirya yerekana kuri umuntu ukunda kurega ibigo kugira ngo nagera ahantu abone yuko yafashwe none twebwe ntabwo turenza ibindi byose tubyirengagiza ibindi byose tubyirengagiza ntibisigura kwambaye impeta utorenga ibigo ntibisigura yuko utoresha cyangwa utoresha ariko ukuri kano kantu barakambitse riteka vrema kandi ukagumiza ko ni byiza niyo muri kumwe madame akambaye nawe ukambaye ndagutahura ariko uzoyongereze oya je naravye kuri Facebook mbona umuntu afise iki kintu cabaye ukuntu kura cabyinye candagira ubwoba ati je mbari jewe hapa urazino rasiki ikintu cyukora umwanya uzo utarayongera ugiye kuryama ego gusa kwera uyirarana misi yose oya reka mu mutetse rubona naje yuko ariko kubera imisi yose ndayirumunga ijoro ndayikura kuyambara nibisanzwe en plus tumusiga amavuta mu maboko igomba kuyambara biba bisanzwe Shema baze bayirengereza Shema ariko tukiri ngaho jewe nagomba kubaza jewe iyo fani yo yitunyene ibindabiriza iyo kuva muri
2013 mukina kuri 20 mwese murahazi nabonye ameze ngaruka nyene ahubwo nari nkutse gusumba cyahindutse none imyaka ingana gute ameze no mutwita kugira rongoye habuziki oya kibazo cyo kurongora iyo mwavuga mvuga ku myaka basi kibazo cyo kurongora mu kireke Basta umeze ko ivyo tuvyihoza ikibazo cyo kurongora sinona gihagarara ko imyaka nico c'imyaka sinogihagarara Jesse ndiko ndamubesha muri Afrika niho honyene dushobora kwinjira mu buzima bw'umuntu tumubwira ko ageze parongora none wewe ntababizi barambiye ubuseri batare bwanjye imbere yanje yes naho yosazi muri sire kwa medakomeye ariko ariko ibyo bintu bituma bikoroneka kitegerezo ngicyo none mufise tumbera Yesu wenyene ni waba umuntu ari wagize icitegerezo warazimiye nawe Yesu we ni anarongora abizi uve hano tugusenga urabizi yari yarengeranye yarakuje 30 yari yarengeranye none anje karanje Jena nongoye kuri 20 Jena narashuha cyane narashuha cyo cyari cyamuzanye yari yaje kuri misiyo yiwe akayirangije akaca misiyo yanje n'agafilme navyo kurongora oya uzo kurongora muri filime basi rero Maria de Mukoba ni foto uzura posting iyo azolo no yaje ya Chris oya ntamenda sabasi kandi sabasi arakambo Petero yavuze ati aho bishobokeye bemerere nkana ariko akokonyere akora gafisa oya none saba wewe umva aho wamuhende naho wamubwiye ngo je ntavyo twakanye oya kuvyo kurongora utuvuga ati itegereze Yesu nawe warabizi neza yuko Yesu oya ntavyo twaganiriye ariko mu buzima je cyo ndiko ndavuga mu buzima umuntu wese afite ama principe yiwe peut-être afite ikintu yifuza kwanza gushikako imbere ko agira mariage c'est bon ko ashika ku mugambi ibyo rero niwe azofata decision ariko atwaye umugore ibyo rero azofata decision kandi rero fani akiri inkumi niyigana matiri abyamama ubu yakuye mu nzira ariko Fani nakuveko ati curo yimubwiye yakuvuga ati ndongora amede oya muri filime nimeta narayimushize mu yoyo oya we big vugisha ukuri we ntabwo yigeze kuvuga wo Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe okay rero bitewe nuko tubona umwanya uri kuraturega kandi nijoro akaba ariko riraza tumenye kumva icyatumye dukuranira ngaha hakibona kugira urivuga arivuga abona apana ko twebwe twatwenze dutenga habona uvuga akavuga hatabona twaba tumukoreyeko sivyo rero watumye dukorana ngaha nyakubahwa kazi nyakubahwa kazi minimire rero twagira tumuha ijambo atubwira inama atubwira impamvu dukoraniye hano hantu heza kandi merci kuri iki kibanza kuko twacishimiye nguzi n'ibibanza byiza twacishimiye kubw'ibyo rero katuma ijambo avuge hama turabandanya n'urubanza rwacu tubonye yuko kuba twofungura ataravuga ijambo ngo vuge habona kandi atana ama priority twazaye uba dukoze amakosa ako nako kari okay rero reka tumuhe ijambo Mimi Mihaye madamu wa Zere sinzi wari we
nzi ko ari madamu waze ubwo zeje nta sinzi nawe ndabona ari hano zere ari hano ni Amede turi ngaha zera ni Amede umunyuma arabitubwiye hano hari abasore benshi nafiko n'umusore ndakagwa cyane agafata bavyambara gute avuye muri Amerika none sindabitoye kandi sinagushije ko ngaha sinigeze nkorako Yesu ashimwe Yesu ashimwe cyane muravuze ngo ndabagira inama nabagira nuko mwogisha inama Imana haleluya nta majambo menshi nza kuvuga cya mbere shimye Imana kubw'uyu munsi ko nari kuwutegura ariko ntushoboke ariko kubona Imana yawe tugejeje ko mufashe tuyikomera amashyi icya kabiri impamvu nabahamagaye maze iminsi nariko ndakora yari just nyene kubamenyesha igikorwa gishasha nasize ahabona cyangwa kizoja habona rero nari nashimye ko twokoranira ngaha n'abakinyi kugira ngo ndabashimire murabizi ko neza ko bino bikorwa bivunanye tuba twari amajoro menshi buruhe bwinshi mwese muri ngaha murabizi rero nari niyumviye ko no hamagara abakinyi bitanze muri icyo gikorwa nkabashimira nkababwira merci n'akantu gatoya ariko kararyohera nyene ukabwiwe rero kubw'ivyo reka bahaguruke abakinyi bakinye muri filme inama bahaguruke tubakomera amashyi Imana ibahe umugisha mwarakoze ndavuga umwe wese ku giti ciwe ashimiye imbere y'aba bubaka bari imbere yacu Imana bamwijije kugira bwitange mwagaragaje ndabakunda kigira kabiri nagomba gushimira nyine umukameramani yitanze muri iki gikorwa nahaguruke Pasha tumukomera amashyi hari ijambo nigeze kuvuga mu biro by'umubyeyi bagenterprete ukundi ngo twararanye amajoro menshi ariko nyene Pasha Imana imuhe umugisha aritanga kandi n'umwana mwiza ariko nyene nivyo Pasha uri intwari Imana iguhe umugisha ntiwicarire nashaka gushimira cyane n'uwagize uruhara kugira ngo kino gikorwa gikogwe ni marabonye ko cyakozwe na G5 production n'uyu mugabo murabizi ko aranyije muri industry nyene murabizi mwese ko ari sokuru wanje niwe yanyinjije muri industry mwese muri ngaha nabamenye kubiciye kuri uyu ni ukuvuga ngo ndamwubaha cyane rero twaravuganye arambwira ati n'imfura yanjye rero ndumva nyine nshaka kugufasha akantu sinovugira hejuru byose ariko Imana bamwijira mu umugisha ndamwubaha kandi nyine ndamukunda mwese murazi ko ari intwari yarafashije do A a Z Imana imuhe umugisha mufuhe Imana igu musifuhe Imana imuhe umugisha cyane okay no kuri Imana akana kararenze ko bintu nakoze ni bitoya ko reka magurutse n'umuntu yadufatiye sound twa Mazuzu tumama naraje nyene umwana yarantangaje cyane arigiye twaraye umunsi wose dukanura two turakora nawe akanura gutya je namona ari umwana atavyoshobora ariko yarantangaje Imana bamwijije mu mugisha God bless you hanyuma rero nkibandanya ndashaka gushimira n'abandi bantu nyene twabafatanije cyane cyane Shema nahaguruke tumukomera amashyi yere Shema sinzi nyine nawe twararanye amajoro menshi Imana imuhe umugisha
Shema bro, big up. That's ko ngukunda. Imana iguhe umugisha. Rega magurutse na Faba nawe twabaye kumwe cyane. Imana iguhe umugisha. Uyu ni mupfe kumubona, uyu n'umupapa afise umuryango nubwo nawe atameta yambaye. Nicyo kiri cyo kurongora umukinnyi wa sinema abasitari ntibarongora n'abandi ko zitabarenga none abandi ko zitabarenga Sabas abakinnyi ba sinema turabanyamakosa abandi ko zitabarenga. Imana ibamugisha cyane icara rero aba nibo bakinnyi twakoranye niyo mpamvu nashimye kubahamagara mwebwe mpamagara abavyeyi banje aba hano nyene ndi mwana kandi ndisanga mpamagara inshuti zanje reka ntagurutse BMT umuryango wanje nawe tubukomera amashyi kuko nawe waramfashije natwararanye muserome Bobigi yacha bukica cyose ndi barararanye barararanye mugabo burarana oya bizuye nawe birigwana bose ni mwijwe oya navyo kwirigwana gusa Imana ibamugisha cyane ndashaka gushimira na Sabas nawe yafashije ibintu byinshi cyane muri iyi film GN film ahaguruke nawe tumushimire ndamwubaha cyane kandi ndamukunda Imana iguhe umugisha Imana ko tabaguye mu nda ni jewe jenyine aboneka bijya radio no inaraheza mumbabare nimuze kugira title ngo mimi yavuze ngo bararanye amajoro menshi reka magurutse reka mbandanye nyene magurutse ngira ngo nk'ubuje namaze kuruha birangora kuvuga magurutse Fanny n'umutware wiwe bano bantu ndabubaha cyane kubera yuko biciye kuri Fanny niho namenyana na Ahmed solution cup Imana ibamugisha cyane ndabakunda ndabubaha mwakoze kwitaba kano kamo Imana ibamugisha harabandi sigaje duhamagurutse na Fiko yabaherekeje nawe tumukomera amashyi kubona yaje amashyi arakunda n'abajournaliste bari ngaha nabo mumve ko ndabashimiye Desane ni Keke na Iva na Fridore sindamuzuriya Nuriya sindamuzi nimutwibwire tubamenye inde Tony wakoze inde Okay mwese turabashimiye mwe mwashoboye kuza ibisigaye nyene nta birenze no kuganira no kuryoherwa no gusangira diko yes ashimwe no kusangira no kuganira ndanabamenyesha ko icyo gikorwa nyene party ya mbere izoja ejo kuri YouTube ya Mimi Mireille neje yamaze gushikako sambito nibyakunda muzomfashe nyene murabizi nyene ntabafise na ntambwe nimwe notera muri bakuru banje muzashigikire ibisigaye ndabakunda kandi turyoherwe mu izina rya Yesu God bless you. Nouveau système de lancement. Wahisemo nouveau système de lancement.
nouveau système de lancement na hantu uja ukarya ukanwa hapana kwicara mu mahoteli meza gusa ugataha n'inyota ikwiye uzoza turaza tugira utuntu nk'utu niko nouveau système ndamwongeyeko no kugira ngo twicare ngaha nawe yabigizemo uruhara yongera amashyi mana Wagwan, man of God, new creation, son of God, unstoppable, aka Big umugabo wa Fanny Lavine. Rero muhungu w'Imana ukazana w'Imana nta mukazana navutse mukazana w'Imana n'uyu. Okay, rero nkuko nako ndabivuga ndaryohe cyambere kubona twahuye gutya, benshi nari ndabakumbuye, hari nabo tutari bwicarane, biraryoshe abo tutari bwicarane nka uyu brother menga n'uyu mu mama nujya nayo aba babiri, ariko abandi tuba tumaze kubonana. Kimwe ikindyohe muri ivyo ni ukubera ko Mimi gusora film atatwicaritse gutya ntacyo byari kumutwara, kandi Amede uko biri kose yo nayipartage natari kutwicarika, ni ngombwa kwipartage. Ariko kino kintu yari naco yakoze sinzi ko mu bitsko bitwara uburyo bwinshi, yarakoresheje n'amete gutelefona n'ukuri mugeze he, na cyane cyane Amede yuko yari yagiye kurondera, numva ngagomba gukwangira yari yagiye kurondera isale, ariko ikintu kimwe kintushije gitumye numva no haguruka, amande y'uburyo bwinshi canke buke yafise, yumvise ko yo kwitanga kugira ngo akore kino kintu. Guys, turi muri industry ano na 9% n'abantu bakijijwe, nivyo ngomba mvuge. Meme na Mede muhora mubona rimwe anwikiyeri arakijijwe, sivyo Amede? Kube ushimana kijije namubonye ahantu Mimi yari kagira amasengesho yahezagiwe cyane, akavuga no mu ndimi wanashima zitamenyekana. Ndavuga nti wow, ndagiye kubona kino kiremwa. Ariko rero ngomba kino gikogwa Mimi agize kibi gikogwa cy'abana b'Imana. Ino filme turiko turakora filme ni nyinshi. Ejo Fanny azosohora, uyazosohora, Sabasa azosohora, Abera azosohora. Ariko ndagomba turengere level yo gusohora amafilme iminsi yose nkuko arakazi dukora, bibe message n'ubuntu ku bandi bantu badukurikirana. Maze iminsi ndaba industry yacu yarateye imbere, ariko ngaho hanze nta kindi kintu cigeze gitera imbere gusumba ko batuzi ko nk'abakinyi ba film barakubona ni Sabasi ni Fanny, ariko ntituragira ikintu kinini nyagikomeye cyo tuma tubicitegerezo cy'abandi bantu. Kene kintu rero Mimi ari karagira ijambo ry'Imana sinzi ko murizi, burya ibwirizwa risumba yandi n'urukundo. Hamwe rero twokomeza n'uno rukundo urunyene ari karerekana Mimi, runo rukundo gotuma n'abandi ngaho hanze bumva yuko film ari ikintu cyo guhindura abantu. Guys, film ayitandukaniye n'umuziki, umuziki urawumva ugahera, ariko film uguma wibuka ya image wabonye. Jende umunyamuziki ndabizi ngene umuziki umeze, urananirimba melody, ariko film irashiye gutuma umuntu ahinduka. Rero iyi systeme inshasha ya lancement itume twese duhinduka mu vyiyumviro. Iki ntabwo ari igikorwa cyo kwibona, kubera hamwe twoshaka kwibona twese umwe wese afise ivyo yoshaka kwibona. Rero iyi ni nouveau systeme kugira ngo abantu tumenye ivyo tuko turakora. Jewe ndiko ndaryohererwa iterambere ryacu twese muri rusange, ariko kandi filme nifatiye cyane ku views. Nigihe ino filme izogira views menshi ndabizi, naho wowe utabizi je ndabizi, kandi si kubera tuzoyi boostinga, ni kubera Imana yayi boostinze kuvitara aba. Rero izogira views menshi, ariko nagomba success yacu itandukanye n'ama-views. Rino jambo sene bwayivuga, ariko birambabaza igihe cyane umuntu agiye cyane kuraba views gusumba message umuntu yasigiye. Biraryoshe kumva umuntu yahindutse kubera filme wakinye gusumba views iri kuraraba waronse. No muri iyi minsi dollar mbona ritakiduga, sinzi ngira Amede we riraduga kubera wewe sinzi system akoresha. Ariko twubaka ikindi kintu mu buryo abantu bazohora batubona tuba abagabo bijunja n'ijambo muri society. Yimba mwari mubizi, abantu twese batuzi nk'abaganga. Umuntu wese akina film aba ari umuganga w'umutima, wa stress, w'ibindi bintu byinshi.
nico gituma ngiriye kumbwira yuko jewe n'umuryango wanje tuzotera ivyatsi umuntu azoba ariko akoresha imboga ziwe kugira ngo ashobore gucokora uwundi muntu canke kugira ngo ashobore kumusubiza inyuma mu gihe yakoze ikikorwa nk'iki. Hano harazimvye, ino brochette ni mu bihumbi 10, ino fana n'ibihumbi 5. Yabikoze kugira ngo atwereke ko yazanye ikikorwa gishasha. Murabizi ko ari umuvakansi n'amafaranga yaje yakoresheje ku ndege. Ari inzira yakoresha bino bintu. Hakazoboneka umuntu ariko arapinga, mpora numva abantu baravuga ngo urumva ngo nuburobe ngo yegegeye ngo reka zocira abantu. Ico kintu nkazosubira kucumva. Nagoma ndababwiza ukuri kuri zirya platform mukoresha. Turabasumvya je n'umuryango wanje turabasumvya sikubiyemera turabasumvya zo platform wa meme na mastati nawo ushaka karaba ufise abantu dance je mfise abantu 2000 barabastati ariko umuntu azovuga filme ya Mimi nabi ngo urumva ngazocira abana. Ubunye harageze yuko dushigikirana bijya bintu byo gusambura. Ubonye Abera akoze film gacivuga ngo ico gifilme ni cy'uburofa ngazocira abana. Ubonye Sabasi ngo ubuho vyase je siniko ndabitahura neza. Nari numva yuko vyanse warukwiye kuza kumbwira ati Imana ivyankenga hari kuya dutera imbere. Abandi bene data hariya hakurya Sabasi yama yarazi ngene bariko barakora. Nasanze ari too much bariko bakora ibintu bashiramo amafaranga menshi. Rero umuntu azokumva yuko hari kugira ngo aponde canke ngo agwanye igikorwa c'umuntu w'umuseneyasti yakoresheje ingufu ziwe tuzomuganya twivuye inyuma twese. Sinze karimo abantu bazomfasha kugwanya abantu banka filme ndundi muri twebwe. Kuva uyu munsi rero turavyumvikanye yuko umwasi wumwe muri twebwe azoba ari umwasi wa twese. Nuko ijambo ritungana. Amen. Yavuze akantu ngira ntiziraza canke dusangira zibiri. Ndabashimira umuntu umwe banze simye kuri Norasi Kemisi murabizi nitwa hari igihe twacanyemo utuma nyene ndamuha Kemisi na Norasi Oya gosore kuyavuga yajaje bukebuke nyine Imana igumugisha bro ni brother wanjye Amen. Arabisezeranye kandi ko ari brother wanjye. Hanyuma ndabashimira uyu mama nawe twararanye amakuru menshi twame Nizinyereje bazanitse munyengire dusangiye. Niba natakubwira hafi. Usanga n'ukurikirane tugenda tutondana. Oya gusafiko urumva je ikintu mbona. Utarongoye. Asice bakugendana na Norasi na Fana. Oya. Cyangwa ibintu sindabitahura. Kubera mugumye mugendana. Ibintu sindabitahura. Tubifata nko kugumo. Afete ndiko ndiga. No kutubuza kwishanzura. Ndiko ndiga. Ngenda n'umwana wawe. Ikintu naco gishoboka. Ndacari muri turondera impuzu z'aba bodyguard. Impuzu urabendeza nkuko turagenda bambaye impuzu z'akazi. Mane yabuze icyo byasarongora. Jewe ndiko ndiga. Fika atinya Iminsi iri imbere tuzotora umukobwa nkuko twayipangiye ame tuzotora umukobwa tumuzane muhiri wawe. Oya nimuzane kumutorera je wakunda ndamuzi. Ikintu kizohaba rero tuzofata inzu ndanje. Wakunda ndamuzi. Azofata inzu. Ufata inzu uri ibikoresho tuce tuzana nk'uwo mugore Abe tukakundande. Tugwamagace tukakundande. Twakundande. Yaza ngo nitumuzi. Oya ujari kure ageze ngana hakundana. Wakunda ari hose. Je mu bisanzwe umuntu nkunda ari aha nyene. Ari muri jewe. Anye rero hari keke. Hari Mimi, hari Mimi. Oya uri umukene. Oya abari muri jewe. Mimi na ukunda mugabo baya abantu nimbara bajama ba ko dufasha batuganize vuba tubasururana. Ibani kunda basenga nibo tumekuba. Abongira nibara bisengera neza. Naguhenze ibiki sinaguhenze nakubiye ko nzoza ari nzoza ari rarengereka aho nyene iva kuma wicaye Anyene. Ano muri kontrejero gamu. Aya. Je nivyo gukamera si nivyo wanjega kuri YouTube ni bakeneye ibintu biri professionnel. Bakeneye kubona kweri isura ya Figo Figo. ari kwiba
nane mukuru wanje uri kwisoko turaguriye je ni kwisoko narasi yasema ko nshaka kwisoko abona shema yarongoye na uzorongora Shama isiri ko yaronganira inde shema shema ibaraka ngira ngo yaronga atanga aho bive yabaye amabura kindi cha kuri nos nabangu bake barongora bishaka ahubwo nta muntu yego kuri nos nabahungu bake barongora bishaka benshi babiterwamo n'abakobwa nanone asikia bitewe na fani abonye remwe muca muza muberewe ku gisonga abone basubira inyuma we difu uri umusore banza guruka ndonera bamujeraza n'izindi ntebe zingaye baye baricara aho itable ho barazana izindi ntebe nyinshi komera cyane komera azitatu wipasa fresh none urubanza ni kwawe urubanza ni kwawe demo medabiramu urubanza ni kwawe kandi bakabatera Nezami karibu basi arabuze ipantaro y'ikisi oya yarayisangana karibu Muri nganda ameze kazi bariko barakuvuga amede kweli je Wewe kweli nguragisa ibiti vraiment amede aragisa ibiti amede uri guteza ibibazo muri ino si y'ubu guteza ibibazo muri icyo gihe narakirenga yemwe we twerukana bugikari abonye rero wavuga hinduye akazi mani wewe mani turabayimbi mani wewe turabayimbi nde Katsari hey. sikia dufotora muri meze yacu imenye muce mwicara abandi nta kimani bakira amen nagira n'abahejeje ruriya muntu oya mumpere bitanu ndabigusubiza hano hantu mbega habaho gana wewe Wamede ushitwe ko barakuvuga bavuze bati oya muri babiri kubera ikimanza azona ibano ko Anase yigisha ngo ntawe yarazi wewe yigisha ngo ntawe yarazi kandi usanga no hambere mu kuhamya numva utawe kumbaza aho shambire yo ngana bati kweli hotel ndayibonye mbaza shamba kugira ikoti kandi umusore kugira ikoti ibintu ni ame urindiriye yuko yego pare wanje nguyu uni aheza shambari ugende murundi rwego w'abasame abasiri basaza siri basaza kwe abasiri basaza mwumve abasiri basaza namwe muri abasiri batera n'umusiri batera ngo no gusaza uyu mujabo ubwo rundi rwego ushika ku rundi rwego kwagwanye ntambara cyo kurongora ntibarabihe bane nabihunze n'umusiri musaza ariko mugerageje kuraba mubona dikafise imyaka ingahe kugira n'umusiri musaza wari
cyo kumaganye no kwangura sineka naho ni imyaka yo wabana umese umuntu usumva imyaka myinshi aho umuntu usumva imyaka aragusumvye narasumvye wewe ngo ndorazwe bamusumva imyaka myinshi Nuka wihuse ndiko n'umwana n'umuntu mukuru waze hakwenda umwana muto w'Imana bebe bagira amata abashadiko twikorera gashira hamwe je naraharenze nawe nurashi abafiko ni bakuma bafa indira ndahagere uzoca tugakora expired ndiko wewe uko isiye mu ruganda araramba vuga ati yaduze yakurikira uyo amazi yasanye nararyoshye gusa icyatangaje abantu kuba brand ambassador ufise abantu 160 nakenyuye aramanutse hasi n'umushefu aramanutse hasi none giheko ziko muvuze ngafise amazi afise amazi yiwe na wenyene ntabagaba yafise